Nshuti namwe bakunzi ba Fresh TV de 57 twongeye kubaramutsa ubugira kandi twongeye tubaha ikaze mu kiganiro cacu Know the Truth. Tukaba turi kumwe n'umutumire mushasha no munsi kandi tukaba tugiye kuyaga ibitandukanye byo mutumenyereye muko twarabemereye ko tugiye kuza turabazanira ibyinshi bitandukanye. Rero muno museka tumuha ikaze banza twidondore maze cyo tugira neza iteme canke sujet tugiye kuvuga kuri no munsi tubaha ikaze. Murakoze cyane. Jewe nitwa Sarthiel bagomako. Mwakoze kunyiyumvira ko no kuntumira kuri televiziyo yanyu. Yego. Murakoze cyane. Nuko atagashitse ko kandi bamuzi ko benshi Maître Sarthiel. Yavuga Maître mwaca mutahora neza ico tugiye kuganira ko kumbure Sarthiel ho mwaca mva Maître ashavuga ati none n'umwigisha niki. Twamenyereye mu mashuri twiga Maître kumengo umwigisha no mu vyivuga gutuma by'abigisha. Ego. Maître ni titre y'akazi. Hari abamaître batandukanye mugabo jewe ndi muri domaine y'aba avocat mu rwego rw'abashingwamanza nico gituma kenshi abantu bakunda kumpamagara ngo maître naho biva. Ego. Turaho nyene avocat atubwiye ko mu maître donc ni titre y'akazi. Avocat ubundi akora iki? Mu avocat akora ibintu bijanye n'iki? Umu avocat mu Kirundi babita abashingwamanza n'abantu bahari kugira bafashe abantu mu bijanye n'amategeko cyane cyane nko kubaserukira mu masentare ibyo twita representation canke bakabasista bakabunganira kuko si iminsi yose amategeko yemera kuserukira umuntu. Hari aho bidakunda nko mu mabanza y'ivyaha usanga utegerezwa kuba uri kumwe n'uwo uri kurunganira yagizwe icaha ico gihe bavuga yuko uri kuramwasista. Ama saho gusa abavoka canke abashingwamanza barakora mu mashirahamwe barashobora kuba abahanuzi mu by'amategeko canke bakanayaserukira imbere y'amategeko. Rero nico umwavoka canke umushingwamanza mu Kirundi akora. Murakoze. Mbere nka jewe ntabizi canke n'undi mushaka ko atabizi umwavoka n'umujuriste bose ni bamwe bakora amakore amwe. Novuga yuko abavoka bose n'abajuriste. Mugabo abajuriste bose s'abavoka. Mugabo harimo sinzi ko ari code nyene bakoresha ingena kimbi. Sinzi gushaka ndagitaho. Reka ndagisigura. Murakoze. Mu bisanzwe yavuze abajuriste n'abantu bose bakurikiranye ibijanye n'amategeko. Mugabo abantu bize amategeko bose s'abavoka, s'abashingwamanza. Hari abashikiriza amanza bamubona bita ba procureur canke ba magistrat debout. Hari nabo bita abacamanza abo bita ba magistrats mu gifaransa. Mugabo kandi hariho n'abandi bajuriste bari mu yandi madomene washaka batari no mu byo butungane. Mugabo bari abajuriste bakora nko mashirahamwe yigenga canke amashirahamwe aranira agateka kazina muntu. Ego gutyo. Murakoze cyane. Reka twinjire neza mu kiganiro cacu duhagarare kuri titre yo canke se kijanye n'akazi akora umwavoka. Wavuze ko ari mu Kirundi ciza n'umushingwamanza. Bisigura ko umushingwamanza agaragara mu gihe habaye ubanza kanaka mu gihe nagize ingorane niho ducenze kukurondera cyane akora mu mwanya wiwe mwisanzwe. Murakoze cyane. Nkuko nari nabishikirije mu kazi dusanzwe dukora mu bisanzwe umushingwamanza ni umuntu ashobora n'ibyo guseruka iyo habaye ingorane na cyane cyane iyo abantu bagize amatati umwe muri bo canke bose bakikora ku bashingwamanza batandukanye hama bakashobora kumufasha mu bijanye n'amategeko. Hari igihe bagusaba impanuro, hari igihe bagusaba ko useruka muri sentare ukabaserukira ukabunganira. Kandi rero no kubwira yuko bitagarukira ngaho gusa si muri ivyo vy'imanza gusa no mu bijanye no guserukira nk'amashirahamwe imbere y'amategeko, mu bijanye no gufasha abantu nko mu bigo bitandukanye barakenera abashingwamanza batanga impanuro mu by'amategeko. Si mu gihe c'ingorane gusa no mu gihe abantu bakeneye kumenya ibijanye n'amategeko canke impanuro, abakeneye gutanguza amashirahamwe amasosiyete bakavuga bati reka twiture umushingwamanza kumbura tubwire amategeko agezweho abantu bogenderako. Ivyo byose rero nibikorwa
umushingwamanza ashobora gukora. So guseruka muri sentare gusa yambaye irya kanzu yirabura mpora mubona, arashobora no guseruka no muri ibyo bindi meje kubashikiriza. Murakoze cyane. Nubwo twabanje kuja hirya nino mwido nido, ariko ikivugo cyacu cuno musa nk'ise teme ya cuno musa nk'isujet iravuga ati mbega umu entrepreneur arakenewe kwagira, birakenewe kwagira umu avocat entreprise yiwe, ni ngombwa ko yari kwiye kugira umu avocat. Cha twinjiremo neza. Murakoze cyane. Ni vyiza cyane, ahubwo ni byo twama turiko turankuraje abantu batangura ama entreprise yabo. Ni vyiza yuko bagira abashingwamanza, kuko abashingwamanza nkuko nabibashikirije si abantu baseruka mu sentare gusa. Usibye ko niyo entreprise umunsi umwe ushobora kwisangira imbere ya sentare iriko iraburana. Iyo rero udaheza ngo ubutahura iby'amategeko, urashobora no kuhasigara ugasanga uratsinzwe cyangwa ugahora n'ikindi kibazo kijyanye n'amategeko mutari guhura. Ibyo ndabivuze rero kubera ko hariho principe mu mategeko ivuga ngo nul n'est censé ignorer la loi. Nta muntu n'umwe arekuriwe kutamenya amategeko. Itegeko iyo riri ngaho rirashobora kugukorako kubera ko utarurize, ntirigira impuhwe ngo nuko utarurize. Nico gituma rero nk'ama entreprise murabona abafise amashirahamwe nako murambabarira amategeko abagenga, barafise abakozi. Rero nk'ivyo twita amategeko ajanye n'akazi, le droit du travail, usanga yerekana imigenderanire ivy'umwe wese ajejwe hagati y'umukozi umukoresha. Byose ni ibintu bisaba yuko umu entrepreneur ategerezwa kuba afise umunyamategeko ashobora kumufasha mu bijanye n'amategeko, kuko muravye neza nibaza ko n'iyi televiziyo yanyu burya ni vyiza ko ntavyonze, ariko nayo nyine ni vyiza ko ifise umushingwamanza ashobora kuyifasha mu bijanye n'amategeko. Ndazi kaha mukorera canke n'ibindi bikorwa mwifuza gushikako harimwo ibintu bijanye n'amategeko. Murafise societe runaka, murafise ibikorwa runaka, ayo mashirahamwe avuka yamavuka akeneye umushingwamanza bafasha muri cya kibazo kijanye n'ivy'amategeko. Rero ikibazo cy'amategeko bavuga ngo ni karahara mu ruganda ntibacura, sinzi ko ndabiciye neza umugani. Ego amategeko rero yama akenewe ahantu hose. Murakoze cyane. Kandi kibazo Maître Sarthiel, none ubundi umu entrepreneur arondera umu avocat canke se umushingwamanza mu gihe ndiko ndategura projet ya entreprise yanje, canke namaze gutangura entreprise, canke noneho naramaze gutangura mfise aho mbona ndiko ndagera? Murakoze cyane. Murabona yuko akazi kacu karasaba uburyo, karasaba amafaranga. Iyo ushimiye kwangaja umu avocat, hariho abashiraho umushingwamanza bahemba ku kwezi, atari uko habonetse urubanza gusa canke rutabonetse, akaba yitwa ngo umushingwamanza. Dufate wa televiziyo yitwa Fresh TV nk'akarorero. No kuvuga ikintu cyose, kuvuga itangura icyo ciyumviro, kuko na leta ntizokwemerera gukora ku mugaragaro utujuje ivy'amategeko igusaba. Ibyo byose rero ubuzuza uzoca wibaza wa mushingwamanza wawe. Cyo gituma rero umushingwamanza ukigira icyo ciyumviro ukwiye kumugira kugira gufashe mu vy'amategeko, kumbure nawe ubandanye umugambi wawe amategeko agukingira. Ego mbega none akamaro kaza kuba ku entrepreneur canke n'umukozi wiwe n'umukiriya wiwe nawe ico bimufasha? Murakoze cyane. Mu bisanzwe iyo amategeko ateguye neza, burya ntakora kuri nyene societe canke entreprise, oya arakora no ku bakozi mbere no ku banywanyi biwe. Abo bakiriye baza kugushorera, nika nkoresha iterme ngo kugushorera iyo service utanga canke ico kintu udandaza, burya barafite amategeko abakingira. Mpora mbona mu kazi kacu ka minsi yose, niyo hagize ikiba nk'ikibazo hagati y'umukiriya n'umu entrepreneur, kenshi canke societe, kenshi usanga bariko baraburana muri sentare. No kuvuga wewe utitwaye neza mu vy'amategeko, uzoba uriko uratumana wa mukiriya wawe azogushengeza umunsi umwe imbere y'ubutungane. Ico gihe rero novuga yuko akazi k'umushingwamanza ntigafasha societe gusa, ishirahamwe gusa, karafasha n'abagitura bose kugira ngo ubuzima bubandanye neza bwa entreprise canke bwa societe. None ubundi ukwiye kurondera umu avocat nabo bafite entreprise manini canke amashirahamwe manini canke n'abafite duto nabone barashobora kubarondera? Mbega aho nk'abafite tuvuga amabutike ge tubona ama quartier, bo birakwiye ko byari bikwiye canke byari ngombwa ko yakwiye umushingwamanza?
murakoze cyane. Mu bisanzwe mubajije ibibazo bibiri nimba numvise neza. Ikibazo cya mbere kibaze ko abafise amashirahamwe manini aribo bakwiye abashingwamanza. Yego murakoze cyane. Mu bisanzwe si bo bonyine bari bakwiye abashingwamanza, mugabo muzosanga benshi bashoboka bafise abo bashingwamanza arajya amasosiyete manini, kuko usanga aribo kumbura afise n'uburyo bwo guhemba abo bashingwamanza. Mugabo nujya mutonyi yarakeneye umushingwamanza amufasha mu by'amategeko, kuko arakeneye kuyamenya, arakeneye ko urudandazwa rwiwe ruzova ku ntambwe ruriko rugere ku yindi ntambwe. Ivyo byose rero vyama biherekezwa n'amategeko, ukamenya uti kumbure leta n'intarihikori n'intitwara gutya bishobora kugira ingaruka mbi, kandi ariho gitangura umugambi wawe. Kwaje usanga umugambi wawe uburijwemwo kubera iki ntiwigeze wubaha amategeko agenga abiko kazi kawe. Hama ikindi naco mumbajije icyo sinzi ko nacishuye neza. Ikibazo kigira kabiri mumbajije muti mbega abo bantu bo mu makaritiye barafise abashingwamanza. Murakoze cyane. Buriya benshi muzosanga bakorera no mu makosa, bariya abantu bari mu tubutike. Nicyo gituma nibaza ko uzosanga kenshi badafise n'abashingwamanza, kuko nta mushingwamanza yokwemera gukorana n'umuntu yitwa ko ari umukomersa mugabo atagira numéro d'immatriculation fiscale iyo bita NIF, usanga ntagira registre du commerce, donc benshi uzosanga atari abakomersa, kuko par définition mu nsobanuro nziza y'umukomersa bajya ntibuhava bashiramo nabo nabitwa aba commerçant ambulant, cyo kimwe n'abantu batembereza uturengarenga mu ibarabara, cyo kimwe n'abantu batembereza ivyamwa birukanga. Abo bantu kenshi uzosanga by'ukuri au vrai sens du terme atari aba commerçant. Ego murakoze cyane. Mbega hoho Sarthiel, zimwe muri nyinshi ingaruka mbi zishobora kuba mu gihe umu-entrepreneur cyangwa umuntu asishira hamwe cyangwa afite ibintu byo gukora adafise umushingwamanza, zimwe muri nyinshi nka zitatu n'izaha? Murakoze. Ubwa mbere na mbere hoho kutagira umushingwamanza birashobora gukreya ikibazo gikomeye ciyugagwa wanashaka rya societe yawe. Uzosanga hari amategeko utagiye urubahiriza, amakoro utagiye urariha, ugasanga rero leta irabimenye. Ibisata vya leta bijejwe kumbura amakoro bibimenye, rero baragushengeza imbere y'ubutungane, ugasanga urageze no ku rwego societe yawe yugara. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, ugasanga umukozi ntumutunganirije ko wategerezwa kumutunganiriza vyisunza amategeko. Ugasanga arakuburanije, uramukuye dufate nk'akarorero ukamukura mu buryo butisunza amategeko, ibyo twita licenciement abusif. Kwaje usanga rero aragiye kukuburanya, ugasanga rero yama indemnité umuriha, y'amafaranga muri kumutekerera. Kwaje usanga ishirahamwe riko riratekera amahera y'umurengero umuntu, ugasanga ishirahamwe ritera rigenda. Hama ikindi kigira gatatu, iyo kwambwiye imvo nyinshi ndakubwira mu zitatu. Imvo igira gatatu nashaka kubabwira nuko iyo umuntu atituye umushingwamanza canke umufasha mu by'amategeko, ndabivuge gutyo, akenshi n'umukoresha aragira ingorane. Ego umukoresha birashobora kumutera ikibazo, ugasanga societe yiwe ntirikiratera imbere uko yategerezwa gutera imbere, ugasanga n'imigenderanire yiwe n'abakozi iratosekara, kuko ugomba kubafata nk'abaja, ugomba kubakandamiza, cyangwa ugasanga n'abakozi ntibubaha umukoresha uko byategerezwa nk'uko amategeko abitegura. No kuvuga umwe wese aca asanga ariko arabaho ubuzima adashobora kumetriza ses devoirs cyangwa ses obligations, même ses droits n'uburenganzira bwe, ugasanga ntabwo afise, ntabwo azi, dis-moi, je m'excuse, ntabwo azi. Ivyo rero ni ibintu bitatu bikomeye bishobora gushika mu gihe ishirahamwe canke societe idafise umushingwamanza. Murakoze. Reka turiko turarangiza. Mbega Sarthiel, none abavoka canke se abashingwamanza ubundi murahembwa? Niba katoba arakabanga kanyu mu gihe ubanza niba wagwatsinze canke watsinzwe? Murakoze cyane. Mu Kirundi gahava kangora kwishura, ariko twebwe ko tuvuga umushahara ukeneye kumenya igiciro muzovugana, ariko ubundi anemo mu gihe ubanza gwatsinze canke gwatsinzwe urahembwa?
murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Abashingwamanza ntibahembwa salaire nk'uko tumenyereye abakozi ba leta bahemba ukwezi ukwezi, baha ivyo bita les honoraires d'avocat, na amafaranga amategeko yateguye kuri buri sentare imwe canke umuntu ari we wese akeneye ko umufasha ari societe ariki, turafite amategeko atugenga n'ibiciro ivyo twita les minima, amahera udashobora kumbure kuja munsi, amategeko aba yarateguwe, hama kubera ko ayo mategeko atorwa n'igihugu nayo nyene urumva dukorera mu gihugu, nibaza ko n'igihugu kiba cabonye ubutunzi bw'igihugu ko bwifashe, hama muciye mugirwa ko mubaza ikibazo muti mbega umushingwamanza yaburanye atsinze canke atsinzwe arahembwa? Murakoze cyane. Mu bisanzwe umushingwamanza afise ico bita obligation de moyen. Obligation de moyen rero ni kujya kw'abaganga. Mu bisanzwe umuganga yakuvuye ntukire canke no gupfa ugapfa, facture iguma ntusohotarisha, utegereza kuyiriha. Rero no mu rwego rw'abashingwamanza abarundi benshi ntibarabimenyera, ariko burya twebwe ntituburana ngo turabwira umukiriya ko dutegerezwa gutsinda. Mu kirundi ntibavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Ni ukuvuga rero muraburana, murakora akazi hama bakaguhemba, peu importe uko biba vyagenze, kuko si uba waciye urubanza. Mugabo umukiriya nawe ategerezwa kwirasira neza yuko ico umushingwamanza wiwe yategerezwa gukora yagikoze. Mu gihe yatsinzwe kubera ko umushingwamanza atakoze akazi yategerezwa kumukorera, burya natwe ntituri hejuru y'amategeko, nuko turi abanyamategeko, uramwitwarira. Hari inzego, hari abarongoye bavuka mu gihugu, amashirahamwe yacu, uritura ubirongoye ukamubwira ikibazo cyagushikiye. Hari n'abavoka bashobora no guhanwa kubera iyo nyifato. Mugabo kandi niyo yatsinzwe yarakoze ibyo ategerezwa gukora, ategerezwa guhemba. Biratandukanye cyane rero nibi abantu bubaka nk'akarorero aba engineer bakora, bo bafite icyo bita obligation de résultat. Obligation de résultat ni ryari? Ni mu gihe wewe yubatse inzu ko wayimuhaye, iyo plan wamuhaye ukabona yayikoze, ubonye yayikoze uko ushaka, uko wayimuhaye uramuhemba. Mugabo atayikoze uko, urafite uburenganzira bwo kutamuhemba. Rero obligation de moyen kenshi uzoyisanga ku bavoka n'abaganga. Murakoze cyane. Reka mu kurangiza ugira ico uvuze kijanye n'umushingwamanza, nkuko wagacishijemwo hari ukuntu abarundi benshi canke bamwe batarabitahura, batavyumva, ariko urubanza iyo ruje nasiki ingorane ahaguruka nkawe ugasanga hayikumva n'amategeko atazi, bikamutuma urubanza rwe rutabera uko rwaje rukwiye kumera. Mu kurangiza rero niki ushaka kurangiza kuri kuratubwira kijanye n'umushingwamanza kuba ataravyumva no kuba bamaze kuvyumva buhoro buhoro, kumbure kuba amaze kuvyumva gose bobona isawa? Murakoze cyane. Je mu kurangiza nohanura, ni nk'impanuro notanga ku barundi bose, vy'ukuri bakaza bararondera abashingwamanza bipfuza kubona uburenganzira bwabo kugira bashobore kubafasha. Sinzi ko naho noba nsubiye inyuma gato nobaha akarorero k'ingorane abantu mpora mbona bagira mu masentare badafise abashingwamanza. Ugasanga umuntu yunguruje nk'urubanza ibiringo vyamurenganye, yagera imbere ya sentare akabwira sentare, kenshi bikunda kugira abantu bakuze babataha bati nyabuna abana banje nimuncire urubanza, ivyo muriko marambwira ngo ibiringo vyararenganye, ati jewe nsanze ntahishashe, abagabo barashashe, ati nimuncire urubanza, ivyo by'ibiringo vyandenganye jewe vyondengana gute mushashe muri ngaho? Mugangaruka kuri ya principe ivuga ngo nul n'est censé ignorer la loi. No kuvuga nta muntu ari kuri kutamenya itegeko, uko riri kose riragukora urimenya utarimenya. Ico nico nashaka guhanura abarundi, bashake abashingwamanza babarondere kugira baze barabafasha mu byo baba bakeneye. Hari abantu niyo bafite uburyo yumva katorondera umwavoka yumva umenga arabishoboye, mugabo burya amategeko hariyo utuntu twinshi cyane bashobora kugufasha. Naho wowe uzi kugira bimwe bita ngo kugofera, uzi kuvuga, burya hari ivyo amategeko utegeza ko baravyize kugira ifashe umuntu. Ego ico rero ni ikintu nyamukuru, kuko nta yindi nzira nimwe yotuma
umuntu ananirwa mu rubanza kubera kutamenya kandi igihugu gifise abashingwamanza yego iburaya baramaze kugera kure benshi usanga yifitiye umushingwamanza wiwe amufasha muri vyose naho abari amakontra y'abakozi yamufasha ikintu cyose kijanye n'amategeko kugira umuntu agira umuganga wiwe yarakwiye no kugira umushingwamanza wiwe hama ndangiza no hamagarira n'abashingwamanza bagenzi banje mbere nkahamagarira n'igihugu leta kugira ico no kwita sensibilisation bakaja kwigisha bene igihugu amategeko abagenga kugira ngo uko kutayamenya kugabanuke nubwo bataba bafite abashingwamanza n'ivyo abashingwamanza ni bake mugabo abanyagihugu bamenye bati burya urubanza kuva muri sentare y'intango ruja muri sentare nkuru y'igihugu ni minsi nganuku kuva muri sentare nkuru y'igihugu uja muri gasambura manza aho muri sentare ntahinyuzwa ni minsi nganuku nimba ari minsi 60 akaba hayiza ati naho ntazi byinshi by'amategeko mugabo iminsi ndayizi ivyo ni ibintu umunyagihugu muto muto ashobora gutahura n'ahatoba yabisomye nico narishatse guhanura yego murakoze cyane rero ko twaba tubikora hariho utubazo dutatu two tuza guhagarara kujanye n'akazi kanyu twishura mu segonda 30 gusa Sarthiel nk'umuntu amurondera kugira ngo ashobore kumutunganira canke amufashe amushinga urubanza rwiwe ikintu ca mbere akora ni iki kuri uwo muntu amurondeye fata ko afise urubanza ndiko ndakondera ngo ushobore kubishinga urubanza rwanje ibintu bibiri vya mbere kora 30 secondes uwo muntu yandondeye nko kwi telefone mesha rero telefone ku telefone ndamwimvita muri cabinet iwanje hama tukaganira nkamwumviriza mugabo kandi ukaza bibankanije frais de consultation OK donc c'est docteur soit Sarthiel mu gihe kabana urubanza rugatsindwa reaction ya mbere gira ni yahe iyo nsinzwe ntarenganijwe mba nize reaction ya mbere ngira jewe d'abord mba nasomye urubanza uko rwacitse ntarushimye rero ndavugana n'umunywanyi wanje tukagunguruza yego mu gihe barushimye nafashe urubanza rw'umuntu rwatsinzwe byabaye byashitse nyine kukanyuma reaction ya mbere Sarthiel yagiye ntibiryohera umutima urumva ko umengo urababaye gato ariko kandi iyo usanze ari amategeko utashoboye nawe kugera ko ubona ko ari ubuhinga kumbura utashikanye ko uva aho wize iyo urenganijwe naho ivyo birababaza urunguruza yego murakoze cyane ko n'umunsi mushaka kwimvira kwifuza Sarthiel ko yamushinga urubanza amukeneye musanga he cabinet iwacu iri mu nzu yita Premium House hafi ya Ecobank Siege biranafatanye ni muri etage ya 5 nimero 501 yego abipfuza rero ko tubafasha mu by'amategeko murahawe ikaze murakoze yego turabashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu murakoze cyane yego inshuti nange bakunzi ba Fresh TV twongeye kubashimira uburyo mudahegeshanya kudukurikirana dushima n'uburyo mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu byinshi bitandukanye twongeye tubiza kuza muragira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose tutibagende gushimira best akunda kuba ama image meza cyane imana ibahezagiye